iyo bariko barakuvuga mugabo ntibabe bagisesangura ahubwo bagatako bakaba butuke. iyo umuntu agututse aba yabuze icyo kwagiriza mu byo wavuze, aba yarondeye ibyo wabeshe akakibura, ishavu rikamurya ati uyu muntu arambangamiye, ukuri nahora ngomba guhisha yagushize ahabona, reka ndamutuke niba yocika intege. ariko nagenda babwire ibitutsi bateguye kuzontuka bizohera, ibyo ndabazi ko ntaraheza kubivuga. Twarabonye umukuru wa Sena Emmanuel Sinzohagera yarageze mu gihugu cy'u Rwanda ahura n'umukuru wa Sena wo mu ico gihugu. Abenshi babifashe nk'uko ngo ari intumwa y'u Burundi bwatumye kugira ngo buje gusaba imbabazi igihugu cy'u Rwanda. Nyama commentaire abantu benshi abasesanguzi bose mu Rwanda bagiye baragira ko ngo igiseke bazanye cyari cyo kugira ngo bashobore gusaba imbabazi ku cyahikiye cuko bugaye imipaka mu bintu bitari bikwiye. Ariko cyo imipaka yarugawe u Rwanda n'ubitse ntiruzi ko ari amakosa yago. Yego Burundi nta bana bafitaniye n'umunyagihugu w'u Rwanda. N'abanyarwanda ntibama ngaha. Kuba uwahoze atwara igihugu ca Kongo ndavuga Kabila bivugwa yuko ashigikiye M23, bega nibiha inguvu uwo mugwi. Nibaza yuko abo bantu bo muri M23 nibaza yuko ikiho kirakora inguvu z'amafaranga. Wohe buryo kuko ntiwoza kumwira ko Kabila ashigikiye M23 mu gihe M23 yagwanye na Kabila. So kuma Jean Pierre Bemba uje ministre wa defense wo muri Kongo avuga iradenonce, aravuga amafaranga Kabila yahora veresa buri kwezi i Kigali miliyoni z'amadolari. No kuvuga gisekretara igihe yaza iryo vomo ryaciye ryugako u Rwanda nto kironka amafaranga kubera hariho abanyamurenge bamwe abo bitwa ko ari muri M23 na AFC n'abandi bariko bagwanira inyungu z'u Rwanda gusumba kugwanira inyungu za bene wabo basa n'abanya bari mu misozi. Ni igiki cyatumye komite y'abanyamurenge itandukana ikicamwe imice? Ni wabaciye mu mice. Muri make abanyamurenge barahenzwe kabisa. Benshi bagwana intambara batazi yabo batari yabo kubw'inyungu z'abandi, kubw'inyungu z'u Rwanda bivuga. Bende ubona ko niyo M23 isigaje kikingana iki ko ibiganiro byatanguye ubu hagezeho amasinyatire ya mbere yagiye ko hasigaye ya nyuma nibaheza kuganira ko baganira yuko aho bari bafashe uburere bose bahasubiza banyumva yego atantambe subira kuba bashe batanga ibigwanisho abasirikare babashire mu gisoda cya leta abo bandi bizogenda gute? Ega koko uribaza ko bazovyemera n'ijyambere kuko hariho bamwe ndakubaye n'ijyambere bibaye oya sijyambere byarabaye no muri 2013 iri sifi uko komanda waba ari u Rwanda avuga ati hagarara umugezi. None je ndababwishyanye ngo nimba ari masaka y'abanyamurenge yo mu Gatumba nari bavuga ngo natware kamwe mu Gatumba nico yikwereka yuko bimwe bavabona abasesanguzi sibyo. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye namuherereye. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV. So ndagwikaze wewe wese uriko odukigana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, i Buraya, muri Amerika ndetse mu bihugu by'Abarabu ndavuga mu Manchester Nabi Saudite, aba Dubai, mwebwe mwese ndabaha ikaze. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe aho twagira amahirwe umutumire adasanzwe. Musanzwe muzi, musanzwe mukunda, musanzwe mukurikirana ugiye bitandukanye. Ambassadeur Apotre Isidore Mbayehag, umwe mu bakozi b'Imana bakunzwe cyane muri kano karere ko Afrika y'ubuseruka. Turaza kuganira byinshi bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze kandi murakoze. Meze neza nta musonga ndakunda nyine nta kirahinduka. Aya meze neza cyane. Yego Imana iracaye kirabigenzura neza. Yego yes, turi mu bihe byiza aho ubona neza yuko turiko turinjira mu gihe cici uvuga ko muri kino gihugu uboneza ko ari gihe ubona abarundi hari abarundi basaruye bagize gute, ubona ko turi mu gihe kimeze gute mu Burundi mu gihe duheruka amatora yagenze neza. Abarundi ubona batekanye gute? Bwa mbere hoho n'ibimwe by'abarimu muza kubaza ibyo musanzwe muzi kandi mubona ivyerekeye gutekana kw'abarundi amahoro n'umutekano byo
ni bimwe bita mu kirundi umusesekara yego birahari pe ntacyo twicura inzego zibijejwe ziko zivyifatamo neza nta mwasi twicura twiryamira neza tugatembera neza umuntu yakora imirimo yiwe neza nta ngorane hanyuma ibyo uvuze bya changement twagiyemo y'ibihe ni muci nibyo twinjiye mu gihe cy'akazuba Bujumbura hasusurutse hama ruguru naho mu misozi abantu bari mwiyimbura bari gukubita ibiharage bimeze neza yego barahuragura ubu rero nkumwe kwa dukurikana kandi twoshimira Imana kuko imvura yaguye neza yego imvura yaguye neza imirima ironka amazi akwiye imironka akayaga gakwiye ironka akazuba gakwiye ibyimburwa byagenze neza yego bisperoneka yuko umwimbu warabonetse mu mishigi itandukanye abarimi n'umunsi bimbuye bakora huragura ibiharage ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ariko kandi twinjira kandi no mu bindi bitandukanye nasho bamaze kumenyera gose mu gusesangura uvuga ukuri ataho uhagaze uri mu bihe bimeze gute bivanye n'abajambo abantu bagenda barakuva ko muri kino gihe kwanza hino bameze gute nyane nta gihindutse ibyo bavuga ni nk'amazi asumira ku ibuye n'ubu rirashaya canke eka ntacyo biba bitwara oya kandi noneho urumva umuntu wese agira ubuzima amazi kugira amahitamo rero umuntu warahisemwo ni byiza ko wahisemo kuvuga ukuri uzi yuko ugura intambara n'isi ariko nibaza yuko ibyo bavuga sinzi ushatse kuvuga hari abavuga byiza hari abavuga bibi ariko ntacyo bihindura kuri jewe kuko nabontuka nibaza yuko boraba bagasubira mu masaho yabo kuko ibyo mvuze mvuga kandi by'ukuri nibaza ko ibyo byinshi gusumba ibitutsi bazontuka bizobaherana je nk'ivuga muri make bizohera wowe ugifise ukuri kwinshi kubabwira bizohera basubiremo batukana ibyo bari baratukanye mbere ariko je ngifise ibyo mvuga yego yes turabandanya twarabonye umukuru wa Sena Emmanuel Sinzohagera yarageze mu gihugu cy'u Rwanda ahura n'umukuru wa Sena wo mu ico gihugu abenshi babibonye bavuze atahwi ho bahageze ko imipaka yuguruka mbego rwendo ngo bahari cyo ruzohindura canke hari ibintu bizohinduka Mbose nakurikiranye neza mugabo iyo agiye mu rugendo rw'akazi cyane cyane gwerekeye ibyo asanzwe akora bya Sena iyo ageze kuri aeroport baramuherekeza agatanga n'ikiganiro kuri televiziyo y'igihugu cyangwa n'izindi mugabo ntavyo nabonye mugabo kubera agiye akakirwa n'umukuru wa Sena narabonye yuko hari abantu bagombye kubiprofitiramo ngo bavuge ibintu ariko sibyo igituma atari ibyo bavuze ni kwakirwa n'umukuru wa Sena c'est normal ni mugenzi we mugabo ico batazi umukuru wa Sena yo ngaha rya Manuel Sinzohagera asanzwe n'umukozi w'Imana muri shengero rya Methodiste ini rero aherutse gutegwa iteka ryo gutorwa ngo abe musenyeri wa Methodiste ini mu Burundi no mu Rwanda no kuvuga atwara amashengero yose ya Methodiste ini mu Burundi no mu Rwanda ivyo yaragiyemo rero nibaza yuko yaragiye muri ivyo byuko kuko ntiyari bwagende igihugu cy'u Rwanda kuva rose ayo mabanga nibaza yuko yaragiye mu bikorwa by'Imana rero kuja mu bikorwa by'Imana asangwa kuri ya ntebe y'ubusenateri canke uburongozi bwa Sena y'u Burundi ni ngombwa yuko ageze kuri aeroport umukuru wa Sena y'igihugu agiyemo aramwakira mugabo mu mirimo yindi abagiyemo ntibajana oya muri mikina cyo bamwakiriye yagiye mu bikorwa byerekeye iby'igihugu cacu n'ic'u Rwanda nkuko narimvuze no mu gihugu cy'u Rwanda hari Kanombe yurutse ndege abamenyesha makuru bari kumwakira hakanamenyesha ibikorwa agiyemo cyangwa no mu matangazo y'ibihugu byacu n'u Rwanda babazi ibikorwa bikorwa muri Sena rero nimba atabihari nibareke mugabo je ukunda byibaza kandi ndaze ko ari byo yagiye muri ico gikorwa cy'ubukozi bw'Imana kuko igihugu cy'u Rwanda kandi cyaratombaye kuko urabona cyari gisanzwe higaramiwe mu by'imyizerere urabona ko abantu basenga ariko bakubitwa ku munwa ta muntu akibikura mu kanwa kubona baronse umukuru umusenyeri nka Emmanuel Sinzohagera n'umuntu afise ukwizera gushikame cyane nibaza yuko azobagira inama zikwiye kugira ngo abantu basenge abenshi babifashe nk'uko ngo ari intumwa y'u Burundi bwatumye kugira ngo buje gusaba imbabazi igihugu cy'u Rwanda
Nyama komanteri abantu benshi abasesanguzi benshi mu Rwanda bagiye baragira ko ngo igiseke bazanye cari cyo kugira ngo bashobore gusaba imbabazi ko cyahikiye cuko bugaye imipaka mu bintu bitari bikwiye rero cyo imipaka yarugawe u Rwanda ntibitse rero ko ari amakosa yago none umu victime niwe yoje gusaba imbabazi sibyo aya nibaza yuko bo uko nzi uko ndavyibaza nta munsi no mu Burundi buzopfukamira u Rwanda gutugira ikigongo ku kibazo kimwe cyangwa ikindi nta na rimwe wapi ntaga baje ngaho rero ngo u Rwanda ngo Burundi bwagiye gusaba ikigongwe oya sibyo yagiye mu mirimo yiwe y'ubukozi bw'Imana nka musenyeri yatowe agaba amashengero yose ya Methodiste ini mu Burundi no mu Rwanda yego hari ibindi nabyo byindi officiel turafise ayandi makano yacu twabimenyera ko rero nta cyahavugiwe ibyo ni byavuzwe na abahungu baharuguru none abanyarwanda benshi bagiriza uburundi kugara umupaka kandi bitari bikwiriye kuko ngo abahungiye mu Rwanda ntibari bakwiye kubasaba u Rwanda ahubwo bari bakwiye kubasaba HCR canke ONU kubwabo bivuga kwiki yuko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda uburundi ntibwari bukwiye kubisaba u Rwanda kuko bobo bakiriwe nk'impunzi so bagakwiye kubatanga mbere ho kuri ico kibazo baza ko nari maze kucishura se nibuka ryari u Rwanda niko rufise amakosa menshi kuri ico kibazo kubera u Rwanda no Burundi buri mu muryango wa East African Community sibyo kandi mu masezerano ibihugu biri muri uwo muryango bifitaniye harimo yuko atanko z'ikibi ikora ikibi mu gihugu kimwe gucihungira mu kindi ikifatwa igasubizwa urabyumva rero muri ico gihe u Rwanda urumva aho harenze iryo tegeko ayo masezerano gwara yaho nyanza ibwa kabiri narabisobanuye neza u Rwanda igituma rutariko ruratanga barya abantu rukemera gusakrifia abene gihugu bose b'u Rwanda basumira mu Burundi canke baronderera amikoro mu Burundi ni kibazo kimwe cyonyine umuntu ashobora kwibaza ntashobora gukonfirima mugabo nk'umuntu arabisha amaso azubwenge ndaba ubwa mbere hoho bavuga yuko impunzi iri mu HCR je narakoye na HCR ndabizi batwaye kambi y'impunzi sibyo kandi ari mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu nirabe iby'impunzi niyo nitanga ubuhungiro muri sanzwe muri ico gihe iyo igihugu kanaka kivuze kiti umubano wanje nawe urashobora kuba nabi kubera uyo muntu bitse n'umwasi wanje kandi ndeko ndamukurikirana urabyumva ugaca usanga ntushobora kumutanga kubera washaka ayo mategeko mpuzamakungu avuga yuko umuntu aguhungiye ko utamusubiza inyuma muga hariho n'ayandi avuga yuko muhako bibyonona umubano wawe n'ikindi gihugu uca ubwira HCR utuye umuntu mujana handi kugira ntanyoronere imibano n'iki gihugu tubana HCR none u Rwanda warabwiye HCR uti abarundi ko dusaba abo bantu bibaza ko twe twaze kubatanga reka mubajana handi mubakure ngaho ibyo bakoze kumvo politike nibaza bishoboke yuko mu nteguro no mu gushirwa mu ngiro byo gutembagaza ubutegetsi mu Burundi bishoboke yuko harimo kubaho kutaboneka ku Rwanda bakorana barya abantu kandi mu byo bakorana bavuga bati hamwe bibaye nabi camwiruka muzi yo turi turabatabara gatubakingira mugabo kubarekura ngo babaho Burundi bavuga ati ryabanga twari dufitaniye barimena baje kuvuga yuko twari kumwe kuba hahise ngo bajyane mu kindi gihugu naho ntizuba tukibakontorora umutekano bakibajejwe bazohavana hone babivuga mugabo tubagumije ngaha tukabapfungira ntawe ukuru uri mu kanwa turabafise barya abantu rero nta buhungiro barimo bari mu ibohero ry'u Rwanda abenshi bibaza yuko aho bari ko kubara amahoro ariko kandi abenshi mu bahunze bahora bavuga yuko bashaka gutaha ubwabo bw'ucu bundi ngo kitabemerera kuko iyo bariko kuri ariko ntuze ni ryari amabisi bigo barasemerera ministre de l'Intérieur no mu Rwanda iwabo
banungitse abantu bavuye ngaha muri minisiteri y'interiere n'abavuye muri minisiteri y'umutekano baragiye amazina yabo arazwa bagiyeyo bakaja no mu makambi imahama na hehe kubabwira ati nimutahe iwanyu hari amahoro basanze bababwiye propaganda bavuga ati bakaza ahubwo muce muvuza induru mu batera ivyatsi uravyumva Uburundi n'ubu muzi buvuga ati impunzi zitahuke amatongo zasize ari ngaho ibintu byazo biri ngaho mugabo uzoza afise ico afitaniye n'ubutungane azobibazwa nivyo rero barashobora ati rero ko twebwe abandi botaha ngo dusigare twenyene niba abandi bacu baja muri campaign na propaganda kuvuga ati nimutahe twese tugumire ngaha rimwe mugabo hari impunzi nyinshi zuganiwe mu Rwanda zuganiwe muri Tanzania haheze hehe mugabo usanga atakibazo na kimwe bafitaniye n'ubutegetsi bw'u Burundi atakibazo bafitaniye n'umuntu kanaka ngaha mugabo babuzwa gutaha nabo bandi hari impunzi ziri mu mporero abantu bahunze mugabo bakaba atana kimwe bazira koko bariho benshi abo onya abo ni benshi hariho nk'abantu bahunze radiyo washaka kubera ugira ubwoba gusa kuko abandi birutse dusigaye twenyine ugasanga umuntu arafashe ibyiwe nawe bose baragiye hari n'abantu bagiye Franike bagahungo bitwa impunzi yakagenda yashika y'amafaranga yatwaye urumva bayariye yaheze agasubira agafata indege kuyasigaye akagaruka i Bujumbura akagurisha inzu yiwe akagurisha imodoka agasubira akigira akicira kuri aeroport uwo muntu impunzi yahunze igihugu none uwo wagiye ashaka kugenda nyine ashatse agiye kugenda kuko yaba yahunze igihugu ari ubutegetsi bwamurondera ntiyari bugaruka rero mwene abo rero benshi ni bukriye yabo bandi bafise ivyo biyagiriza n'ivyo bagirizwa bavuga ati ntimuve ngaho ku mubano novuga utari myiza uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kuba Emmanuel Isinzohagera arongoye Église Methodiste ini mu Burundi no mu Rwanda hari ico ubona nk'umukozi w'Imana bizofasha mu mibanire hagati y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo abanyagihugu canke abene gihugu bashobore kubanda yego Burundi nta bana bafitaniye n'umunyagihugu w'u Rwanda n'abanyarwanda ntibama ngaha urugira bano umuntu bakomakoma Burundi bufitaniye ikibazo n'intwaro mbi yo mu Rwanda igomba kubanira nabi igihugu cyacu setu nawe wofata mi kamera yawe ukigira mu Rwanda barakwakira n'amahoro umunyarwanda hiziye ngaha baramwakira navuga pasi nageze kubona nyine cyo bari mu rugo ariko agirisha iganiro kuvyerekeye urwaruka harimo menyesha makuru mu Rwanda ari ngaha mwamubonye kandi yasavye ijambo bari muha rero ntibitahiye amahoro ivyo rero ni conflict politique zihari tworindira gusa yuko ababijejwe mu nzego zo hejuru za politiki bazoza kumvikana mu byo ariko barabona yuko kuko umwe wese afise le devoir yo gukingira igihugu ciwe indongo zacu zishobora kuvuga ngo twugurire u Rwanda kandi babona yuko bugurura inkozi y'ikibi rero bafise ingamba bakora bakavuga ati kugira ngo imigenderanire ibandanye hagomba kuba iki rero aho twogira confiance inzego z'igihugu zacu guhera ku mukuru w'igihugu n'abajejwe imigenderanire n'amakungu cyangwa umutekano n'iperereza barahari ibibazo babifise barazi impamvu bobo imipaka yugaye numvise igihugu kiravuga ngo umupaka ngo wugaje igufuri ngo igufuri none ko wugaje igufuri ntiyo gutambuka tukaraba ariko nk'abakozi b'Imana ntibyari bikwiriye yuko abakozi b'Imana turavugana n'abari hariya turavugana turaganira none uri hagati ntabyo bumva ntabyo batahura nabo bari mu kaga kandi bazi mu Rwanda ntuvuga ubwiza uracavuye ikintu kitagenda neza bakwita ikigarasha canke iyo uri mu bundi bwoko udasanga ubwoko na perezida canke abandi baca bakubwira ko ari ingengabitekerezo canke uri interahamwe ugaca usanga abantu bari mu bwoba ntibashobora kuvuga mugabo wowe uraba ama message turonka iyo turiko turavuga mwene ibintu haravuga ati dutabare mugume mutuvugira twe tumerewe nabi muri ico gihe rero nico gihe rero abantu bose umwe wese aheza agakingira abantu biwe twe twashimira leta yacu kuko ibyo yakoze tuba tuzi ko ari ku neza y'iwacu muri ico gihe rero urumva
abenegihugu bo mu Rwanda nubwo babugiye gusenga ntibapfukame basengere mu nzu biyugaranye umugabo basaba Imana ihindura imitima y'abayobozi babo. Mu benegihugu bo mu Burundi ndetse no mu Rwanda bakwiye kubana gute hagati yabo, mbega bo kwegereza imitima kuri ivyo bintu canke bakwiye gutandukana navyo na politiki ako bwa mbere hoho bavuga yuko aho inzovu zigwaniye ibyasi byo bihagirira ingorane. Ingingo ziba ziko zifatwa n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda canke ahandi birafise ingaruka nziza canke mbi ku benegihugu. Muri ico gihe rero ingorane nabo usanga bafatirwa ingingo kandi ziza kubagirira nabi badafise n'uburenganzira bwo kuvuga ati ahantu turababara. Nizo ngorane sino rero urumva nta ngingo nimwe itagira ingaruka ishobora kuba mbi canke nziza mugabo uko biri kose nibaza yuko abenegihugu barifuza yuko umubano baba mwiza. Ariko hagati yabo ntihabemo ugwanko hagati y'abarundi n'abanyarwanda kuko hari abantu baca bavyegereza imitima bakabona ko umurundi ari umwansi bakabona ko umunyarwanda ari umwansi. Sivyo ntaco bokwirirwa barapfa cyangwa bafite umwabyi birirwe baratukana bavuga amajambo y'amatuntu mu kanwa gusa rimwe na rimwe utazi n'igihe ivyo bintu bizoherera vyiza kwigumanira umubano mwiza n'abandi mugabo cyane cyane utibagiye gukingira inyungu ziwanyu. Utumye urutoki yone ukanze ko utumye urutoki igihugu cyane ugomba kukibuza amahoro aho nutumye urutoki umukuru w'igihugu utumye urutoki umusirikare cyangwa umupolisi utumye urutoki igihugu n'igenda kibamo muri ico gihe twumvikana. Ukutabana neza kuri hagati y'ibihugu bisangiye akarere avuga Burundi, u Rwanda, Kongo ndetse n'ibindi biri ku ruhande ubona neza ko batabahuje neza batabahuje ivyumviro biko biganisha hehe akarere kacu? Nibaza yuko urumva abantu baraja mu ngorane kamere. Urabona igihugu cy'u Burundi gifise impunzi ziva muri Kongo gifise n'abantu bamwe usanga bava mu bindi bihugu no muri Kongo hari intambara wasanga ari impunzi, mu Rwanda hari izindi, Buganda hari izindi. Nibaza yuko uko biri kose uretse yuko hariho abantu bamwe baja mu nyungu zabo gusumba iz'abenegihugu babo. Igituma umuryango uba ugiyeho ngo baronderera amahoro akarere ni kuri izo nyungu bavuga ati trop c'est trop tumaze igihe kirekire abenegihugu b'ibihugu byacu bagira ingorane kubera ko tumvikana igihugu n'iki n'ikindi. Abanyamuryango bakaja hamwe bakarabana mu maso ku meza bonyine bakavuga bati ivyo twapfa turabe tubirengera ubw'inyungu zabo turongoye. Muga havuyemwe umwe yigira akagarama Rwanda no kuvuga n'ubundi umuti ntutoka umwe acaguma yogoza abandi. Ni ibiri rero ubona biriko biraba mu Rwanda. Ubu n'Ubuganda bwabwo ati Rwanda rutumereye nabi bakugara imipaka. Tanzania ati wapi. Muri Kongo urahonaho n'ingorane. Uravyumva mu Burundi batugwanda twugare. Rero nibaza yuko borawe ngende uwo muntu yani kumusega kuko je nibaza ko bagaragaza ibishoboka byose kuko mu bisanzwe iyo umuntu ari umwe akabona abantu bose bamuteye umugongo akwiye kwibaza ati nakosheje amajana. Mu gihe ubonye umuntu afise ikosa aho bakabanda yatuma urutoka abandi ko ari abanyamakosa biragoye uwo muntu mu bisanzwe no gukira kwiwe kuba kure. Tubandanya dusimire ngaho hawujya muri Kongo kuba uwahoze atwara igihugu ca Kongo ndavuga Kabila bivugwa yuko ashigikiye M23 bega nibiha inguvu uwo mugwi. Nibaza yuko abo bantu bo muri M23 nibaza yuko ikiho kirakora inguvu z'amafaranga wohe buryo kuko ntiwoza kumira ko Kabila ashigikiye M23 mu gihe M23 yagwanye na Kabila. Umutekano uri muri Kongo ngaha muri East ya Kongo aha ndakwibutse yuko utahungabanijwe na Kisekedi. Kisekedi yaje asanga intambara zihari. Urabyumva Kabila ari ku butegetsi M23 iri kiragwana ni nayo bagiraniye amasezerano. Urabyumva iyo iryo zina M23 ryavutse kubera Kabila. Niwe bagwana niwe bagize amasezerano hama yanka no kuyashira mu ngiro mu nyuma aja kuva ku butegetsi
Yego. ivyo M23 yarondera itabironse none uwo muntu bagwana kera nivyo wumvikanye ntabishire mu ngiro kandi yabishirira mu ngiro M23 nyene agarutse kuba umukunzi wa M23 gute agarutse kurusaba bya bindi banegosiya gute yaranse kubisinya wenyene ubwiwe aho harakabaza yego yindi mvugo rero bishoboke yuko abari muri M23 abari muri AFC Alliance Fleuve Congo urabona ko ujya nanga yari umuntu wa kabiri yego sivyo bafise ibihera byinshi ibyo $1 yego baje kuvuga bati letete zo muri M23 letete z'abarongo y'abanyamurenge sivyo muri association ni ikashe ngiri emera tubane kugira ngo dusosure kurondera igihugu mu bisanzwe biragoye kuvuga yuko Kabila yaje gukunda M23 ntiwo bisigurira ngo bikunda n'izindi nyungu ziriko zirakora n'ubundi bushobozi buriko burakora bwa Frambo canke US bisigura iki none kuba none navyo ubona wewe ni politique muri politike nyene bisigura iki kuba uwahoze atwara ico gihugu nyene ariko akorana Uwo n'inyeshamba aha voilà oya baragwanye kuko M23 yagwana na Kabila na regime ya Kabila yego kugeza aho bavuga bati tuje kuganira baraganira amasezeranye Kabila nkakuyashira mu ngiro arinda avaho atashize mu ngiro si babandi bagwana bagasinya amasezerano yashire mu ngiro uno munsi no babaye aba brother wabiwe ariko ntiwumva yuko atani inyungu nini yazabene igihugu muri East ya Congo bariko bararondera ari ibindi bintu byerekeye ubutegetsi bwabo bariko bararondera byonyene amaraso y'abantu agomba seseke mugabo mwemere ndabaha ifaranga muvuye ko legend mwiza kandi umutekano wo muri Congo kuva 2016 sivyo 2016 kuva Red Tabara tera hajya mu Nyamurenge kabiri hatwagona kabiri sivyo none umuntu atabaye amahoro agifise igisirikare cya FARDC agifise ubutegetsi bwose uno mutaje kugwanira amahoro y'abanyagihugu bo ngaha muri liste ya Congo atakintu afise citwa le pouvoir afise akoresha amafaranga gusa no kugura inkoho hanyuma kaza agakoresha ingabo canke imisoro y'ababandi yifuza kumara cagihe ntabishikeko ariko bo harimwe murahumwe wewe nukuvuga rimwe na rimwe hari abantu bagwana intambara batanayisobanukiwe bonyene yego kuba izo ntambara zimeze uko oya wahoze atwara igihugu akaza kwifatanya n'inyeshamba yahoze agwanya adashaka ko basohora umutwe akora umunsi bakaba ariko barakorana mbega ntubona ko ari amayeri agotuma nibaza yuko Kabila yaguye mu mutego w'u Rwanda mu buhe buryo kandi kuko rego uribuka neza kugira Kabila aje ku butegetsi u Rwanda rwabigizemo inyungu rwabigizemo ingufu nyinshi yego sivyo ariko wari ufatanije n'abandi basirikare b'abanyekongo sivyo no munsi rero kubona u Rwanda rwagiye akonfira Tshisekedi barashobora kwibaza yuko n'ubu bigishoboka yuko bo kwirukana Tshisekedi bakamukora ku butegetsi bagasubizaho ya ngoma ya Kabila yimwe yahora ibemera ibakamira birutse kumva Jean Pierre Bemba ujya ministre wa defense wo muri Congo avuga iradenonce aravuga amafaranga Kabila yahora veresa buri kwezi i Kigali miliyoni z'amadolari no kuvuga Tshisekedi aramutse igihe yaza iryo vomo ryaciye ryugagwa u Rwanda ntukironka aya mafaranga sadiro barahomba bavuga ati rero turabe ingene twokoresha intambara canke ibindi bintu umutekano muke turabe ko twoshobora kumara chasse Kinshasa nka cagihe hanyuma dukureho Tshisekedi Kabila basubire bamwimike noneho ryavomo risubire yugururwa y'amafaranga asubira ni intambara y'inyungu z'amafaranga nivyo rero kubona baragira ati rero kugira ngo byumvikane propaganda yawe isubire imere neza tuyishikore neza banzuze winjire ngaha muri East ya Congo abari kugira base hamuraka tubandanye ugamba nimba bizokunda mubona ko byabananiye rero muri ico gihe rero nibaza yuko yagize calcul itari nziza yaguye mutego
Yego. Yes. Kuva General Kabarebe atangaje ko president w'u Burundi ariko arategura genocide y'abatutsi muri RDC. Ico gihe n'abanyamurenge baravyemeje ko ari vyo dufatiye ku makomantere hamwe n'ivyo bashikiriza ku ma special nyakubaha apotre. Mbega musubira kugira ico mubivuze narige abantu benshi bashima ingene ibintu byose muvugisha ukuri mudahengana. N'ivyo bintu kuri no ku. Bo mu bisanzwe nibyo nabonye ikibazo cy'abanyamurenge ni ikibazo cya division iri hagati yabo. Kandi kubera ya pouvoir y'amafaranga nariko navuga iriki yatuma hari n'amaraso ya bene w'abana bari karaseseka ku busabusa. Urabyumva? Yego. Kubera hariho abanyamurenge bamwe abo bitwa ko ari muri M23 na AFC n'abandi bariko bagwanira inyungu z'u Rwanda gusumba kugwanira inyungu za bene wabo basa n'abanya bari mu misozi. Uravyumva? Ni muri abo rero rimwe na rimwe usanga havamwe abantu bitokeza bakaja kuvuga ngo leta y'u Burundi president Ndayishimiye abize umugambi wo gukora genocide wacu. Mugabo gasanga bariko barapfa gushika uyu munsi. Ntibariko bicwa na president w'u Burundi, bariko bicwa na leta y'u Burundi. Sivyo? Rero muri ico gihe rero hariho abandi bavuga bati oya twe twarabonye abadutabaye. Igihe rede tabari zivuye mu Rwanda irungitswe no Rwanda. Niyo yatwishe. Sadiye ko Rwanda rwabarungitse. Ibyo ndabihagarara cyane. Kandi hari kuri Kabila nyene. Sivyo? Baragenda bica abanyamurenga aho hose bari. Amazu yabo barabaturira. Inka zabo baraziba, izo baraniye kuyobora barazirasa, bakarasa imvyeyi n'inyana iri mu nda. Baturira amashuri, baturira amasengero, baturira ikintu cyose cyabo. Abo oye bamwe baravuga bati oya kuko Burundi igihe bushitsi wacu ingabo z'abasirikare Burundi igihe zishika nizo zabwiye mayimaye ziti mugasubira kurasa ku banyamurenge turabarasa. Babwira FARDC yari gikomandwa na Kabila nyene bati mugasubira na mwebwe titwumvikana aho hantu haba amahoro. Amoko yose asubira kubana, amasoko asubira kurema, inka zibwe Abarundi baragenda bazitora iyo bazibye barazigarukana baziha abanyamurenge. Donc hari abantu bavuze uko n'abandi bavuga kuri iyo. Nukuraba bariko babarokestre niki abo bantu bagomba kwagiriza yuko Uburundi buri ko butegura genocide wabo mu gihe bene wabo b'abanyamurenge ngaha Uburundi bufise abanyamurenge barenga ibihumbi hafi amajana uhaye indaro. Muga rero rimwe na rimwe hari igihingwa nkagaruka. Yesu kabari ngaha bobo nubwo bahoze bavuga rumwe nande muri abo babiri. Bavuga ko abo bavuga ibyo babesha canke bavuga yuko nabo biteguriye gupfa umuzo. Nawe hari amakenga rero. Rero nkagomba yuko novuga gute byari bikwiye kuva ari tangazo risohotse. Abanyamurenge bari ngaha bafise icyo bita mutualité. Bafise communauté y'abanyamurenge. Ibyo abayitwara. Bari guca batora mikro cyangwa bakandika. Bahagira declaration bati ivyo bintu muri ko muragiriza Burundi sivyo. Hano tuhaviza amahoro, tuhaviza umutekano, turakora ibikorwa bya hano, business turakora nta muntu adukoma. Sivyo? Ivyo bintu myerekeye uko murabo yuko President Ndayishimiye ko agomba kuja kugira genocide muri Kongo murabesha. Ngabo bivuze inshuro nyinshi. Iyo mutualité yabo nta na kimwe iravuga. Rero murangaruka nkiyumvira. Ubwo konzi mu ntambara mwenizi hakunda kuba ngo aba infiltré. Base igihugu kimwe kire infiltré kindi nta ba infiltré b'u Rwanda ba M23 abo bavuga ngo hari genocide baba bari ngaha kugira ngo bahoze abari ngaha kugira ngo babahoze abari ngaha ntibatange n'iryo tangazo ntibatange n'iryo tangazo canke bo nyene bari kuri tanga kuri ko batari tanga Sigura yuko nabaye mu banyamurenge bo bari ngaha bameze neza ubona bari ko batamikwa kugira ngo iki batabeshuza. Yes. Yego. Akabazo mwe mwumva. Yego. Yego. Kubera iki batabeshuza bati
reka kutubesherera leta y'u Burundi dukamira amezi yose niyo turindiye amahoro n'umutekano turiga turakora turabeyeho neza ubuzima bumeze neza bagacaguma bahoze yego aho hantu nta kantu karimo je ndaja kubaha nimero za telefone yego z'urongoye mitiwalite y'abanyamurenge ngaho yego muzomurone muri kiganiro yego kugira ngo natemera harimo akabazo hazari ikintu kinyegeje inyuma ngaho onyo ahubwo namwe mwari mukwiye gusaba uruhusha nka ministre de l'intérieur mukazungurira amakambi mugatwara mikro na kamera yego twagize mukaja kurondera abantu bagati ko bavuga yuko mwebwe muri menace mugomba gupfa nivyo mukumva icyo bivugako yego none basi igituma bavuga yuko barazi ko atari nabyo yaba ari byo kubera iki badatakambira HCR abo bene wabo bari hanze bari muri za mahoro bari muri za M23 ubwo Rwanda databanje urumva rubitayeho gusumba barundi kubera iki batandikira urwandiko HCR kubera iki batabwira abarongozi ba HCR bati impunzi zose z'abanyamurenge ziri mu Burundi ziri yandanje ni muzitware mu kindi gihugu he muzizane mu Rwanda niho ziri safe bavyumva kubera katavyo bavuga harimo akantu bo nyene barabizi yuko bariko batuka ink'icebe kandi ubwiza bw'inka ari icebe bo nyene barazi yuko Burundi ata muntu wabo ariko arakwamwakoma yaba ari byo kubera ikizo communauté zabo iyo mitiwalite yabo abo barongo y'amakambi yabo batabwira wese bati dukure ngaha hariho umugambi wo gukora genocide twe tubagomba kutwica kubera ko batabikora yego nuko babizi yuko ni intambara y'amajambo y'ibinyoma barimwo mugatabirimwo kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyo ni kintu atopfa koze yego ni muntu w'umunyamahoro ni umuntu agomba ko abantu babana mu bumwe ni umuntu atagomba ko ari umuntu arenganye ibyo barabizi yego mugabo kugira barondere icyo batuka gusa genocide kana kubwoko bumwe ubukicamo imico ibiri ntangaruka zishobora kuhaba kuri ubwo bwoko ni nini cyane nukuri nimba hari ikintu kibaho cyotabara abanyamurenge nuko bojo hamwe bakavugana bonyene badashizemwe umuntu numwe bakicanira hagati yabo abo bitwa ko bari data wanje kuri kote y'u Rwanda abo bavuga ko ari abarwandofone ari abanyamurenge b'abatutsi uraza ko hari n'abavuga ko atari abatutsi babo bari ubwoko bwabo bw'abanyamurenge nibaje hamwe barakubera kutavuga rumwe umwe wese akita uwundi umwanzi wiwe umwe wese akifuza urupfu naka kugeza aho abantu bagize iminsi bariko baracanamwo amacakubiri hagera no mu nzu akava muri sora agashika mu gitanda ugasanga umugore n'umugabo ntibariko baravugana kubera umwe ngo nakagara uwundi ngo n'urufobagane uwundi ngo n'umupro Rwanda uwundi ngo ni ingorane ziteye ubwoba ku buryo bizodeturiza umuryango wabo na community yabo cyane rero abantu bakuze nuko nane ingorane kuko abo mbona bo bigiyemwo bakabikora nibarya nyine ubona bariko bashigikira yuko boja mu ntambara urumva nabo baruberwa nabo Moyize Nyarugabo nabo batama bakuze bize nabo bataza kubona ati ubwoko bw'iwacu bumerewe nabi tugira ico dukoze mugabo urumva ahubwo niba finance abandi kugira bagwanye abo bavukana yesu we mutari mu mugambo umwe n'umuntu muva indimwe murareka gusangira nyoko naso murareka kwitwa muvukana uca yitwa umwasi w'umuryango wanyu umwasi w'ubwoko bwanyu ubwoko bw'umuntu ntibuhinduka inkomoko yiwe ntihinduka muvyumva kumwe mutabyumva kumwe muri bamwe abazi ubwenge rero iyo abantu bariko baragwana bapfa nk'itongo ry'iwabo bakabona umuntu w'umunyamahanga aje akagitagwiwe ico bakora niki bavuga bati ibyo twariko turapfa twaye tubishire ku ruhande twirukana uyu kuko uyu wewe nta nico dupfana bamaze kwirukana ukwe bahagaruka bakigarura itongo ryabo neza mugabo iyo umwansi aronse umwe muri mwebwe akoresha akaba kuri kote yiwe umuryango umerewe nabi ni byiza yuko rero abantu bavuga rumwe byo kugira amakampanye yo kwagwanyana kandi muvukana musangiye so na nyoko kubera ikibazo cyaye mu bihe tubaguza nayo
amafaranga yirirwa aragura amasasu yo kuvuga ngo bagiye gutabara ubwoko bwa katamuntu ariko araburondera ngo biteze abarundi ayo mafaranga niba ari kuja kubaka amazi wabo niba ari kuja kugura inka ziwabo bazibwe niba ari kuja kugira ngo dufashe abavyeyi bacu urabona munsi mu bice 100% batoza iwabo hashika yangahe yego rero nibaza yuko ikintu gihambaye nuko abantu boja hamwe bakavugana rero nibabandanya bigabuyemwo imico birirwa batukana bamwe baga space yabo abandi yabo bamwe bavuga ngo twe turaba nabo ngo turaba mugabo biragoye ni igiki cyatumye komite y'abanyamurenge itandukana ikicamwe imico niwo baciyemo imico muri make abanyamurenge barahenzwe kabisa benshi bagwara intambara batazi yabo batari yabo kubw'inyungu z'abandi kubw'inyungu z'u Rwanda bivuga uno munsi birashobora gukunda yuko bashobora kwisubiza hamwe cyo kunda abanyamurenge erega mu gihe hari abantu bavukana ico bapfana camara igikuru gusumba ico bapfuye muga mu gihe umwansi akirikira abategeka akadigita umwe wese cyakora uwundi cyakora akabacanishamo mu gihe batarabona yuko hari kiro kirabacanishamo ukira kwabo kubacari kure reka ndakwereke inzige abantu baze kwisha inzige ingene bazica neza bazifata zose zikomeye ukazishira mu igunira igunira ugapfunga umenye ko inzige zifise amenyo ashobora no kutema ibiti nka bijya bikagwa urabona ucishe mu idesha hajya zifise amenyo akomeye inzige rero bazuganiye hamwe bwa bwenge bwo kuvuga ati dufise amenyo yotobora umufuko watwuganiyemwo tugasubira tukigiye tukaguruka ntabwo zironka ahubwo inzige yose isigara ibona yuko kugira ibe muri iryo gunira byakozwe na yigenzi yayo imwe gahindukira ikajya yigenzi yayo indi ikajya yigenzi yayo mu mwanya mutoya ufise igunira kumva na gacerere zamaranye agaheza akazitora agashira ku nkono agakaranga kirira sikura ko rero abantu rero baraza ubwenge nibahe gupfa urupfu nk'urw'inzige nibarabane mu maso bavuga bati ibibazo turimo twabishizwemo nane bishitse ngaha kubera iki dushira ingufu hamwe zacu tuve muri ibi iki basabwa abanyamurenge kugira ngo bashobore kwisubiza hamwe bakongera bakabumwe koko kugira ngo bumve yuko bovavana n'iyo myumvire yo gukontrolwa canke yo gusumba ubwenge n'ubundi bwoko canke n'abandi bantu cyane ikindi gihugu bo ico basabwa nibo nyine bacisaba ntawo kibasaba ikibazo ni cyabo ariko urumva batwe biteza umutekano muke iwacu bamwe batwaka bakagiriza Burundi binabiriya wapi nta mutekano muke ariko ntibasiba kuvuga yuko abanyamurenge mu Burundi umutekano utameze neza nakubariye babatwara uzogende babaza nabagiye babivuga barazi yuko bavuga ibitari byo uzi yuko naba ariko bagwaniza Kongo biriko baratuka Burundi n'iki bagura amatongo he Bujumbura n'ahandi bakubaka amazi imiryango yabo zangira ngaha mugashika hare bamuha mikro ati Burundi nibwo butubangamiye uravyumva rero ni intambara z'abantu bajamwo ejo mu nyuma kazokwiro tuvuga ati mbere twakoze ibi mbe nk'Uburundi bwo byuka mu gitondo kuvuga bati kugira ntimudukwegereda ntagiye n'undi muhazoza kubicira ngaha ngo azovuye ngo nitwebwe iwanyu muvuga ko hari amahoro n'umutekano muvuga ko Rwanda ariho muhiri wanyu twatubugururire mugende bogende oya we utariwe urabishurira utariwe bogende niba twishire muri commentaire we niba bivuga ati twebwe niba twugururire twese twigira mu Rwanda niho iwacu niho twa dutekanye niho twumva dutekanye bandikiye ministre de l'Intérieur bati dushikane ku mupaka w'u Rwanda hanyuma twe twitahire niho muhira ibisigaye twebwe ntituzogwe ngaha bogende oya none wumva Uburundi bugire gute kuba uno munsi hariho umugwi w'abanyamurenge twigwaneyeho bifatikanije n'umugwi w'inyeshamba M23 uno munsi baboneza yuko bariko bafashanya kugira ngo bashobore kubohora igihugu
canke bose bari muri wa murongo wo guhenda je nibaza yuko yego narabonye ko bwa mbere twirwaneho ya kera ntiyatera aheko ntiyateye oya yega twirwaneho yatangwe n'abungere abungere biyinka imisoro itari no mu gisirikare mugabo kubera ibitero by'abamayimayi canke yabo barede tabara bazi kumunyaga inka zabo aravuga bati ntibishoboka bazotumara batumarire n'ibyacu ivuga ko twirwana ko nyene batangura kurondera inko bagakingira imihana y'iwabo mugabo mu nyuma aho M23 bitanguriye gutera baravuga bati kuko umugambi wo gufata aha hose biragoye tudakoranye n'abariya kora wari umaze kuba umutwe munini ya rero umugwi munini w'abafise inko bitagaragara yuko zobare zindi nguvu kuba rukundi kuboko M23 wirose kugira ngo bace bafatanya gufata Sud Kivu bagende gushikira za Katanga na Hehe mugabo urumva siko byagenza mugabo ubundi hoho ni za nyungu nyine ndiko ndakubwira yuko hari habareko bagwana intambara batazi n'icayiteye batazi n'ikizoyirangiza bari ngaho gusa bakoreshwa uko ubikeneye abakoresha sino urazi ko hari haciye igihe kirekire umwaka urenga kuva Barundi bashitseyo nta ntambara yari iriyo twirwana yari yibereye harya hani yitwa Gumino yega bifise abanyamurenge bafise imihari ibiri y'abagwanyi Gumino hariho Gumino hariho na twirwane aho bose haribereye amahoro mugabo aho biyungiye ndaje ngo tugomba kwibana na M23 ndabaje batakuvuga ngo turase FARDC barasa abasirikare barase abandi bantu intambara iraba nico gituma ubona umutekano cyuza kuba nabi mesino bakiretsa abarundi bakaba bakingira hajya ntabone yuko bibereye mu mahoro je nibaza yuko rero boraba inyungu zabo zari ziri he ziri bakiri twirwaneho idatera ziri uno munsi ari twirwaneho yica inyungu zabo ku mutekano wabo bijyari zabonetse kuba hariho abajenerali bagiye bakomeye baba baragiye muri Canada n'ahandi hagiye hatandukanye mugabo bakagaruka imurenge baje gufatikanya na M23 mbega ivyo bintu kuko ubibona gute we abajenerali bagiye batandukanye hashoboye kugaruka muri Kongo n'umugwi wa M23 ni vyiza kuko mu gihe baje bavuze bati twe dufise la cause à défendre eske baje gufasha na M23 ngo bafate igihugu bagwanye ubutegetsi abo muri twigwaneho bo bavuga yuko atantumbero bafite gushikira Kinshasa cyangwa bagende gushika muri ajya amagorofa n'ibindi ngo baje kwicara bagarama bo bari kugira ngo bashobore kugwanira ubutaka bwabo bw'abuzukuru abazovuka kugira ngo amateka azosigare ariko batari ko bagwanira ubutunzi n'ibindi byose bitandukanye ikosa rihari nuko kwifatanya na M23 gusa rero bundi ho baje bakavuga ati twifatanye na twigwaneho dukingira imihana yacu dukingira ubutunzi bwacu uzodutera dukingira abavyeyi bacu twubaka amajambere twubaka amashuri meza twubaka itama tubirinde nta ngorane mugabo kubera l'agenda ya M23 l'agenda y'u Rwanda ariyo baje gukorera bazaba baguye muri piège rero sino kuza gufasha biwabo nta kosa ryarimo yego hama ikindi kibazo bariko barabona bende ubona ko niyo M23 isigaje ikingana iki ko ibiganiro byatanguye ubu hagezeho amasinyatire ya mbere yagiye ko hasigaye ya nyuma nibaheza kuganira ko baganira yuko aho bari bafashe uburere bose bahasubiza uranyumva yego atantambe isubira kuba bashe batanga ibigwanisho abasirikare babashire mu gisoda cya leta abo bandi bizogenda gute iga koko uribaza ko bazovyemera n'ijyambere kuko hariho bamwe ndakubaye n'ijyambere bibaye oya sijyambere byarabaye no muri 2013 iri sifi uko komanda waba ari u Rwanda avuga ati hagarara umugezi turasinye wasinye twahejeje abasirikare genda hajya muri kandura assemblement hajya babambika imyambaro ya Kongo mu Rwanda igihugu cyabo cyangwa niba bagomba kuba demobilize ni mutahe muhira mu basivili bivuga yuko none bizoje bigenda gute bivuga yuko igihugu cy'u Rwanda umva cyamaze kumenya gusinya amasezerano ariko kandi mbega vyononekaye
abana bapfuye abantu inzirakarengane abakomeretse bafashwe ku nguvu niwo mutego nakubwiye aba biriko barabyitirira baguyemo kuko mu bisanzwe les crimes de guerre zabereye ngaho abagore n'abana bishwe babanje gufatwa ku nguvu sibyo abantu biciwe ikivunga bagaturirwa mu maprizo abandi bagaturirwa abandi bakaraswa ikibonane gutyo ujya amaso amasatelite ariko arafotora intambara muri yo zigeze amasezerano araba mugabo les boucs émissaires bajirahe bajya kwishura bya byaha byose byagirizwa bava muri abo nyene uriya yabarungitse rimwe na rimwe akazana n'abihakana ati je ntibambaze si jewe azovuga ati je mwarambonyeyo wabidekaraye akabyemanga sinaka none se we yarahari banzu yo nyene rero nibaza yuko nukuraba neza kuko wanashaka iyo ntambara izorangira kandi izorangizwa n'amasezerano amasezerano niyahera rero bagashira ku mukono none ko Kinshasa bakazoba bayibonye urabyumva atani ibibanza bazohabwa muri leta y'u Rwanda urabyumva ahubwo hazoga ati none tujye kugera inkurikizi z'intambara ibyabaye muri intambara bagende bazokwisangira rero nibaza yuko abantu rero ntibajye kwibaza ngo bariko baragwana bamarane n'abavukana bankane ngo je ngo genzura igihugu nawe ngo ntakironka nta numwe agifise nibaheza gusinya c'est fini yego mu buce bukontrolwa na M23 nka Karehe ingo z'abatutsi zaraturiwe Masisi aho bita muri Kasopo imigwano yari imeze nabi cyane mbega urabona ko M23 ishobora gutakazaho aho yari ahantu hose bari bagiye bafata mu bihe donc mu nzira zoroshe yano intambara urumva yitangwe ntubuze igizoherera basho kuvuga ngo bafasha ahantu ejo mu gitondo azakakuraho hanyuma n'imihana y'abatutsi yaturiwe kandi hacuzwa na M23 none ninde yahaturiye M23 yahaturiye hagati nibo baha control uravyumva nimba arahaturiye kandi wumva ari ikingi abatutsi hari bakingiye none wumva mututsi yishwe na mwene wabo rero ariko koko ibintu bizobazwa haje mu wese afite bizobazwa nico gituma abantu bakwiye kugwana intambara biteguriye intambara bipangiye intambara bazi nico ariko baragwanira bashobora gusigura mugabo gushuha bwati kugenda murase hariya hagararaho subira inyuma kandi ari kintu gihugu kikubwira gutyo menya nguri igikoresho umunsi baje gukoresha bakoresha azogucira kujya baciri bazoka babyumva hama bavuga ati none byakorewe hajya nabyo ati baza Frank yaraharije numba yakoze ne kugatwe kiwe yaho rero biragoye nico gituma abantu benshi intambara iheze basubira kwibaza bati none abana bacu bapfiriye baguyeyo abahungu b'abanyamurenge n'abandi bari kubavoma amashuri bamwe bari muri za medicine baheze amadoktora abandi bari ku bindi bakora ukumva bapfuye ari 300 imiryango yabo igashisigaye imeze gutya ntirire n'uburize bagaca bagata ahubwo byina hapfuye intwari yego intwari yatashe yagiye kugwana izindi ntambara mu ijuru uravyumva je nkibaza mbega abarungika ngo nuko ngo bariko barungika ngo amafaranga ngo yagasukari niki iyo amafaranga aje cyangwa bo iyo baje ko bazana indege sivyo umugani w'umwana araho numvise nimba ari muri Kenya yavuze ati mbega aho baturungikira utuntu n'indege izo ndege zitwara utuntu zitwara n'abantu kuri ko bazoturungikira abana babo nabo haze gufasha nabo baza gufasha muga ariko hapfa bacu rero nibaza yuko abantu bakwiye kugira iyo intambara iheze niho umuntu asubira kuvuga ati none nk'ubu ivyo natakaje inzu yanje yahiye kucuza abana banje bapfuye ngo nabatanze ngo baje ku rugamba intambara ntabura niyiva niyatangira ikyanzanye ubu buye babandi bankokeza bavuze ngo barasinye ngo ibyabo bimeze neza barumvikanye ivyanje nanje zoheca bihera nzobibazane cyo bituma abantu bakwiye gushishoza rero bakavuga ati tugiye mu biki cyo tugwaniye iki ego uwitwa Apotre Mutabazi n'uwitwa Magashi bahugize ikiganiro kirekire cyane ureze ko vyinshi kubakuzi bumvise ko ku bantu basanzwe bakuzi ivy'ukuri barumvise ko ari binyoma mbega nima waravyumvise wowe bivuga kwiki aya bajya mu bisanzwe
ariko niho ubonera igihugu uko kiriko kirasaza kwera yego nimba u Rwanda rufise abasesanguzi kuri Mutabazi n'amagashi amagashi akaro ari ba politologue bafise rurafise ingorane kubera iki none gashawe yego ariko baya navyumvise mugabo ugiye kuraba bicaye bahagusesangura bazokomeza ntibasesanguye barantutse yego baratukanye ibitutsi bitari bike hanyuma mugabo ugiye kuraba ni babandi yuko uri umwe mu bantu ngaha mu gihugu ucungerewe biragute none yuko ibi byose bivuga kubera ko kugira ngo umutekano wawe uri umuntu akomeye cyane igihugu nico gwa security mu gihe atakamaro maze none bajya cobacunga ngo bagire gute u Rwanda rubuze Mutabazi rukabura n'amagasha ninde gurira ngo twabuze abantu naco go baruhomba hanyuma we ko tumaze kubona kenshi hari security urambona oya nta nimwe pe oya busandi babantu usanga basohora igikorwa kitari cyabo yego bavuga ivyo babatamitse baba baciriye mu kanwa ariko iyo hari bamwe mu bito ko abasesanguza iyo bariko barakuvuga mugabo niba bagisesangura hago bagatako bakaba butuke iyo umuntu agututse aba yabuze icyo kwagiriza mu byo wavuze aba yarondeye mucyo ibyo wabeshe barahakibura ishavu rikamurya ati uyu muntu arambangamiye ukuri nahora ngomba guhisha yagushize ahabona reka ndamutuke niba ko yocika intege ariko naganda babwire ibitutsi bateguye kuzontuka bizohera y'ibyo ndabaze ko ntaraheza kubivuga kiza rero boza barakeburana ngo tukayaga dukeburana kavuga uti aha naha ikica nico mugabe ikinaco yarengeje ko akantu mugabe gihe umuntu abuze ikintu na kimwe agukosora mu byo wavuze akiriga gucira ko amate biwe yakama bakamuciramwe yandi akabasohora y'abandi urabyumva yego nkawumva ibyo twona bateba ko gute oya nta mpamvu umuntu nka Mutabazi ni igihombo ku muryango wiwe urabyumva urumva urugo rubyaye umuhungu nk'urya akazoba hari ukujya yuzuze wese gusa atakintu na kimwe kindi cy'inyungu aruzanira none nk'ubu wumva ngo n'umuntu musesanguzi gute niba mu politologue mu universite yabo nta politologue barimo bashobora gusesangura imvugo y'umuntu bakavuga ati kuri iki yakivuze nabi kuri naho yavuze ukuri yakomerekeje yabanga jemwe n'ibyo byo mashaka umuntu agosora avuga ati iki niki abesho gufata abantu bari ku miti y'abasazi abandi badeprimye kavuga ngo ni umuhaye radio ngo baje bavuga ibintu hana kana kabikira Joseph nabonye bandukira ngo kuri TikTok kavuga ngo Imana igahaye amahirwe ukagaha amasasu ukakandaza mu mutu ho kurasa yego none undasiri ugeze yaho abantu bakwipfuriza kukurasa no kukwica ndabagizi batsa none ndibore yakubesha ariko none ushobora kubafukafukira no nta numwe mfukuye uzurabe n'ukuri ku mantuzi y'abarundi batanga baragerageza bagashyiramo urupfasoro yego nta murundi atanga ikiganiro ngo atukane kujya batukana hari urumva biyenekeje kwereka yuko abantu baremvye bamerewe nabi bariko bifuza ahubwo icyo tuma birangira kubera barabuze icyo bavuga ibinyoma byabo byabuze ababyakira noneho bagomba gusatira umuhoza ariko agomba kuvuga ukuri no kwerekana uko abantu bameze ndakwereka mu message ngaha y'abanyarwanda bakubwira ati nukuri turagusabye ubane utuvuganira kuko turazize ingorane ngaha uvuze ni ingorane yego twere rero twibereye mu mahoro ntari yagira n'ubundi akivuga uko akibonye nankurikiza zose baramahoro rero kwiyumvira ngo urumva yahawe amahera na CNDD yego yahawe ibi yahawe amasoko menshi ngo nuyahabwa ngo ndadandaza yego kenshi wereka ko ari ibintu muga ni byiza pour moi c'est bon kuko iyo umuntu avuze ibintu bitari byo
ni sawa abantu baramumenya baramumenya yego cyose ndandaza nta soko na rimwe ndaronka nta n'ibyo ndarondera hanyuma gukunda igihugu kibarinda kubingurira ngo babimpembere ntibimbamwo n'ibikurimwo niko benshi bameze uno munsi mu gihugu cyacu ntibuza kugitera ibuye ngo abantu bose ngo barengane ngo ntibibaraba abantu bose ni ingabo ucanye ku maso igihugu ni igihugu udavuze igihugu nta na kimwe ufise n'ubwo butunzi bavuga ntabwo buriya wowe ukora gute wosenga hehe abana bo kwiga rero umuntu minsi yose baze bamenye ntacyo dupfa n'u Rwanda nta n'icyo dupfa n'abanyarwanda muga n'umuntu atacyo byontwara ndinze mva no muri uyu mubiri ntagiye mu Rwanda ntacyo nzoba mpomvye n'icyo nzoja kuronderayo ntaronka ahandi ni iki no kutabona mutabaza na magashi nimba ari magashi ikintu je byontwara ni iki mugomba kubana neza nanjye ntutume urutoki ngaha ntutume urutoki indongozi zacu oya si izawe ni rwanje urabyumva muri icyo gihe rero iyo umuntu yigize isema akigira insimbarubebe akigira umuntu w'imvuzi ya cyane atawundi muntu yomuvuguruza bimenya kujya kw'indaya iyo indaya muri quartier yose bamaze kumenya ko ari imaraye akenshi irariteka ikagenda kija aho batarayimenya rero nk'ubu rero bafise ingorane kubera ibinyoma bamaze igihe bavekira babwira abantu hariho abantu baguze bavuga ati trop tubwire ukura abantu ko bihari yego nibyo nabyo kuvuga ngo bakoze ikiganiro none bafise ikindi bakora nta bintu bafise bicarako bakora ntabyo uwo magashi nimba ari magasha nyene numvise umenga n'abakongomani b'abanyamurenge sinzi aho nacina ariko kivyuka ari ikiganiro ndumviriza nabo bavuga ati nabonye umuhungu yari yitwa Fande Rugabo umenga nibyo rero muri ico gihe ibyo ntibyoza birantesha umwanya kandi ndakubwira yewe uzi uramaze ibibazo nkabijya byabajya abagabo bakuru hariya buti yavuze iki apana we yavuze iki wewe uriyumvira ko iki rero kuza kumbaza nk'ibintu mutabazi yavuze kumbaza ibintu bya magashi ukambaza ibintu bya korode na rwa ruhungu rusa n'umusure ba marishari n'abandi donc urumva hariho ibintu bagasuku harimo kwiye gusasangura mu karaba ibyo sibyo mwene bijya bivuzwe nta gaciro kubiba kuko ujya nta desije afata ntuvuga ngo ni ibintu yakwiye mu nama ahantu nta nama yagiyemo hari muri bode nimwe y'igihugu n'umuntu ari ngaho gusa agenda agasogota ibitabi yakwega imyotsi ngaho atinzanira mikoro ndabizi ibyo mvuga urabyumva no hariho amadisikuru muba mukwiye kuraba raba ibyo banduhungirehe bavuze raba ibyo bakabarebe bavuze nimba disikuru ya Paul Kagame yavuze nimba ari byane ibyo nibyo bintu barakwiye kuraba bati kuko ibiya byo yavuze birempre ku Rwanda gose nayo ibyo mutabazi yavuze nibyiwe ibyo magashi yavuze nimba ari n'uyo marishare n'ibintu byo ngaho gusa mugabo sino abantu bagombye ko dusasa inzobe tukavugana ukuri kurahari kurazinanye nayo bijyaye kabisa ntuzugire impungenge ngo wumve ngo bakuvuze bageze gute hamiki nacyo nta muntu usanga kuri media zose z'igihugu cy'u Rwanda nizikorera hanze z'abanyarwanda ngo uvuge ngo uwo muntu ntababangamiye bishoboke ko ndiko ntuma barora batajyanye kubera ukuri batari bazi yuko umuntu ashobora kuvuga rero kuvuga yuko amamedia ibihumbi yabo yose atana nko zosa nta nimwe udasanga kujyamba yego vura nta nimwe batamuvugako hamiki nacyo hari n'abankoresha kugira ngo birondere amavyuzi birondere ubuhahiro bwabo yego nimba bashobora kubona ishusho yanje yotuma baronka iryo dolari YouTube ikabahera ntangora ndiko ndakontribwa mu buzima bwabo kandi n'ibintera isharije yego urabyumva n'ibindi byo bavuga byo ntacyo bifuse byimplikamwe na kimwe nabwo bari kuvuga iby'urugamba hari bajya samuvugizi w'igisirikare nta na hamwe ari no mu nzego z'umutekano nta komite rimwe y'umutekano ari no kwicara gusa urabyumva mugabo jewe pour moi ça va jewe kuri kose nzora nakubabwira mugabo
kuvuga ngo ntacyo wobivuga ko ibyabariya muratubabarira Apotre dusoze ikiganiro cyacu uri mu bantu bavugwa cyane ubwicanyi bw'abanyamurenge bwabaye mu Gatumba koko ico gihe arashi uko umugaruka cyane bavuga ngo Apotre Mbayahaga ubwicanyi bwabaye Mbayahaga ni izina ryoshe kuri bo ni izina ribinjiriza gose ahubwo baravuga ko n'ubwicanyi bw'ikamboje narimwo muri cyo gihe ko batavuga ubw'ikibeho nabacengeze barambonye ariko muri cyo gihe wari hehe wari mu bimeze gute bene we nabyishuye cyane ubu nibaza ko bari jewe uri kwishura scope yego none je ndababwicanyi ngo nimba ari masake y'abanyamurenge yo mu Gatumba nari bavuga ngo natware kamwe mu Gatumba nico yikwereka yuko bimwe bavuga ngo nabasesanguzi sivyo je musesanguzi nemera mu Rwanda niwika Dr. Rusa wenyine ego abantu benshi banabahuza cyane ko muri bamwe ego pe je urya vraiment ndamwemera naramukunda kuko atubwira ibintu afise n'amaproof ego kandi kumva ko yivugana ibintu yugomba kubaka amasosiyete gupfasoni n'ahandi ntushobora kuvuga ngo ni umusesanguzi ntamenye yuko je ntigeze mba mu stade w'ikambi y'impunzi y'abanyamurenge mu Gatumba kandi ankoro nkaba nene narabyishuye ego niwe ntavyo bumvise akabaguma babigarukana je wapi je kuva mbaho nta n'imbeba ndaniga ibyo sindimo jewe ego mugabo kuri ico bavyumva sinigeze mba mu Gatumba sinigeze mera n'ikambi yo mu Gatumba igihe yabaho je kambi yagiye gutwara ni kambi ahantu bita Gihinga Imwaro naho ego je bindi bo barabisha mugende mubabwira uti mwarabeshe siyo yaraye yes uvuga ukuri kwinshi ukuri kubabaza benshi ukuri gakomeretsa benshi bamwe bakaba badasinziriye bari kwategura uburyo bazaho gutukamo bategura ikinyoma bazaho kwambika mama urumutinganyi warafunzwe kugira ngo cyo gufungura barindaho gusambanya n'ibindi byinshi byo birakuvuga ko yuko ukubita umugore wawe ari umugore wawe yatanze amakuru koko arabashikiriza ayaha cya gihombo cy'iwabo ego ku munsi wahigaye ejo nabonye Chimamanda asanzwe akwemera cyane gose yaragize ico abivugako ariko aragushigikira navyo numvise ariko yirinda kuvuga nabi yirinze kuvuga nabi ariko arafite ibyo avuga ko nabi nkuko abandi babikuvuga ko kana yuko uri Frank ntimugatinya abantu nakubare yuko abantu bafise mission kandi abayibahaye murabazi yuko bahaguruka bakagomba kuzivya buri muntu wese yovuga rukontre canke yodenonsa ikibi kibikorwa no Rwanda pardon kirakira urabyumva canke uburongozi bw'u Rwanda bwo butuma urutoke yego bari ro deploy ahantu hose bavuga ati camuva hasi abantu benshi barabanze bazi ko mutinye ko bavuga nabi bazi ko mutinye ko babatuka bazi ko muri abantu bajya mu basoni ariko je ndaganda kugeza uko nabisubiremo jewe sinshobora kureka guhangana bibaho ntabwo bangira oya ubwoba mfise ukubeshera umuntu ubwoba mfise umushigikira ikibi ubona izo nguvu ntazo noronka mugabo jewe singira isoni na nke zo guhangana n'ikinyoma zo guhangana n'umuntu wese yoza guhungabanya amahoro n'umutekano ngaha mu gihugu cyacu singira isoni zo kudefanda indongozi z'iwacu mu gihe mbona ibyiza ziriko zirakora singira isoni z'uko umuntu yonsindira ngo ndenganye guca imvuga ngo nta ngorane ngo Imana izoguhana oya Imana izokora ibyananiye nibyo ndayisaba n'ibyo nshoboye wapi ndabyikorera rero abantu kubera bazi ko mutinya gutukwa mukuru utujambo twiza babahenda n'ibiki kandi ko babahonyangira ibyanyu byose ko bimeze yego Rwanda n'ugende guhiteho indero y'abantu babo cyo gufata umuntu avuye ahantu mu muryango kanaka umwana wo kwa nakuzi aje ku marezo sosiyo atuka umuntu w'igihugu anganya igihagararo na Kagame anganya imyaka na Kagame atuke umudamu umutambukanyi mukuru w'igihugu sibyo
uwo muntu muje ngo muri komandere ngo intwari yacu ngo turagukunda cyane ibyo bintu batabigarutseko nta kazoza bafise oya nta kazoza bafise bariko bakazoza kabi kabana babo yes ugusoza ikiganiro cacu ijambo rimwe kuri bamwe basanzwe gukurikirana nk'umukozi w'Imana asanzwe gukunda ariko babona yuko ngo wabataye ijambo ry'Imana no musi wamaze kwinjira muri politiki nta butumwa babona kuri rezo sosio yego babuhaye hari umunsi narimwe kudimashi urasha ndavuga ubutumwa ariko basigaye gukunda cyane bamuza mu bufate mu baruhi yego ubu basigaye bagukunda cyane muri politiki bamaze gufata muri politiki je ndagakiza kazaze muri politiki politiki abantu bapfa kumva kutari politiki babasobanuye uko hari ibintu byanduye mugabo politiki so politiki ni contribution y'umuntu ari wese mu kubaka societe yego hariho politiki mbi iteranya abantu hariho politiki mbi irenganya abantu hariho politiki mbi yica abantu hariho politiki mbi inigira abantu mu gahinda no mu mubabaro nk'uko ahandi babigira urabyumva me hariho politiki nziza yo gutuma abantu bagira imibereho myiza abantu bakisanzura abantu bagafashanya abantu bakerekwa inzira y'iterambere abantu none iyo politiki ni mbi oya wasanze aho ndiko niga umuntu cyangwa wasanze hari umuntu ndiko ndabeshera wasanze hari imigambi mibi mfitiye umuntu uti we wavuye muri gawe no muri ico gihe abantu bari kubimenya je niho ndi yego nditeguye umwanya wose ikintu cyose cokogwa ikintu cyose nosabwa mu guterera mu kubaka igihugu cyacu Burundi ikintu cyose cyosabwa kugira ngo indowe zacu zikore ziruraniwe natwe tubico dukoze je ndi tayari ndi ntori ya mbere yego ndiki usaba abarundi muri rusange abarundi nuko bamenya uko bagira ukuri bakagendera mu kuri yego hanyuma bagakunda igihugu cyabo bagashikira indongozi zabo hanyuma ikindi naco bagahunga ibyaha igihe cyose tuma dusozera twibutsa abantu guhuga icaha kugira ngo bashobore kuva mu byaha yego yes abagukunda abakeneye kuza kumviriza ubutumwa bwawe bashobora no kwishikira ku rusenge mu Cibitoke ku 12 yego kuri nimero 98 yego niho tuba turi muri Église Vision de Jésus Christ yego saa 3 umuriro w'Imana wamaze kwaka bitanguye yego kabisa gushika saa 6 yes ni mutevya cyangwa murenza amasaha baje turebe hano barambirwa kati turehenza yego yes ndabashimye gose mwabyumvise ushaka kumva ubutumwa butandukanye arashobora kuja gusengera kwamba yahaga akumviriza ubutumwa bugiye butandukanye bashimishane gose bose badukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumerera ya Apotre Isidore Mbayahaga merci beaucoup